nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Matayo mweranda. Muri ya minsi Yesu yabari abigishwa biwe ati, erega abangira ngo mukama mukama sibo bazokwinjira mu bwami bw'ijuru, abazokwinjirayo nibajya bakora ico data hangamye mu ijuru ashaka. Umuntu wese rero yumva ayo majambo mvuze akayakora asa n'umuntu w'inkerebutsi yiyubakiye inzu ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, ibivumbuzi biraza byahigiye iyo nzu, ariko ntiyasiduka kuko yubatse ku rutare. Nawe wumva ayo majambo mvuze ntayakore azomera nk'ikijuju cubatse inzu yaco ku musenyi. Imvura iragwa, imivo iratemba, ibivumbuzi bikisuka kuri nyanzu, nayo igasenyuka agasigara yifumbereje. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu majambo turiko turazirikana uyu munsi hari ijambo rikomeye ryaje rigaruka, ukwizigira umukama. Igisagara cizigira ko ku mukama, uko kwizigira umukama bukakibera ubukomezi. Mbere atari ubukomezi busanzwe, ubukomezi bugiha intsinzi ku bwishime bwose no ku bindi bisagara by'ubwishime. Muvise ingene ngaba ariko bagereranya gisagara ca Yerusalemu n'igisagara ca Babiloni cyuzuye ubwishime n'ubwibone. Aha nubwo bavuga igisagara, harimwo no kuvugamwo umutima wacu. Ingene umutima wacu igihe uciye bugufi ukizigira umukama, ariho uba ufise ibanga ry'ubukomezi n'amahoro. Iyo umuntu ariko araraba ubuzima bw'abantu, akaraba ubuzima bwacu ibintu bushobora gucamwo, akaraba amagara make y'umuntu, akaraba ingene n'abantu mushobora gusanga umengo ugira uti bari bakomeye gose mu Mana bagasenyuka nk'ibiti batemye, bakagwa canke bakaruha bakabita. Umuntu araheza akavuga ati ibi bintu vy'ukuri si vyo kubakira gusa. Kugushaka kwiza k'umuntu harakeneye ko haseruka inguvu z'Imana. Inguvu z'Imana nazo nishobora kuzironka igihe tutaba abantu bamenya kwizigira gose umukama, kumira ku ngingo y'Imana naho ibintu by'inyungu zawe byo biriko biragenda bisenyuka, kuko umukama arema ibintu bishasha anabikuye mu busa. Burya twiyo gihe twemera ngo urupfu n'izuka vya Yesu Kristo bikaba ari byo bishingiye ko ukwemera kwacu, nukwemera yuko dufise Imana y'ubushobozi bwose ishobora no kuturemera ubuzima bushasha ibukuye mu rupfu, mu busa, mu caheze. Mugabo Imana irafise ubwo bushobozi ku muntu yayizigiye akayigira umutima wiwe, akayigira ingingo y'ubuzima bwiwe. Hari igihe ubona umenga uyo muntu ntatekanirwa, uyo muntu umenga mbere ivy'iwe bigenda biramuherako, ariko ugatangara ingene mu mpera n'imperuka vyose Imana imushingira intahe. Imana ikamushingira intahe, ukumva intahe nziza isokorotse iva mu buzima bwiwe ingene igaruka igahezagira abantu, igahezagira abantu. Ukwizigira umukama. Mu mwanya uheze hari umwanya twariko turaganira dusa n'abakuranye kwijabe. Jewe nari imbere yiwe gose gato, nari nkuze kumusumba. Agaruka kunsaba ngo ndamubatiririza abana ati sinzi ko wibuka ikintu gituma nama ngaruka kugusaba ibatisimu y'abana. Ati sindacibagira, ati kandi cagumye kingarura. Ati igisabisho twahora dusangira muri quartier mu magume,
birangarukamwo nkibuka ijambo ry'Imana wahora udusigurira tugasangira igisabisho, byaragiye biranangarura n'igihe nashobora kuba ndi kwiga mu mahanga nkumva ko ari ahantu ntegereza kugaruka, kubera cyamushizemwo uko kwizigira umukama, akumva yuko naho ibintu bishobora kumuhindukana aguma agaruka ngaho hantu. Nuramenya rero kubireresha abo bana kugira ngo nabo baze bakurane umutima wizigira umukama, kuko ibintu dukuranye mu bwana bwacu naho dushobora gushyugasanga ubuzima buratugoye turazimagiritse, birateba bikatugarukamwo bikadutoza inzira. Tangura hakiri kare mushira ukwizigira umukama, nimba wowe wakuronsa ukuze guteragire n'ingoga mu mwana wawe, akubone wunama ugasenga kandi akabona ati hariho umuntu muri kumwe mugana hatamumenya na hatamubona. Twiti muri ujyamanye ubumeze gute uburi he, uburi kuramubibamwo ubukomezi bw'ingingo y'Imana, hagera igihe ikamuzana mu nzira y'amahoro kandi ikamukingira ubwishime bw'abantu batwagwa no kwiyumva cyane bagasanga ntibagishobora kwiyumvamwo Imana. Tugire Kristo. Hari igihe ushobora gusanga abantu dutwawe no kwiyumvamwo cyane, ukwiyumvamwo twebwe nyene cyane gushikaho tubuza Imana ikibanza ntitube tukiyumvamwo twebwe. Ko umuntu yiyumvamwo si bibi, mugabo ko yiyumvamwo mu buryo ndenzarugero gushikaho ataba ciyumvamwo Imana ngo yiyumvemwo uwundi, akamasanga umenga ni waguma yiyumvamwo wenyene no mu wundi ni waguma yiyumvamwo wenyene, aho haba hari ikibazo cy'ubwishime, l'orgueil. Kandi ibyo birashobora no gutera no ku rubuga rw'abasenga. Nta mwumvise Yesu acagira ati abazoja mu ijuru sabavuga ngo mukama mukama gusa, oya, ivyo ni ibintu vyoroshe. Nabo uko kuvuga mukama mukama bibaha kugendera kuri iyo ngingo y'Imana y'urukundo rw'umuntu yumva ko ubukomezi bwiwe bushingiye mu mukama, mu ngingo y'Imana. Bica bivyara mu muntu kwicisha bugufi, ntaguma agendera gusa kubimwadutsemo ivyifuzo vyiwe. Hariho civilisation y'abazungu bageze ko yukwiyumvamwo cyane ico bari, bigatuma batiyumvamwo Imana. Imana nayo dukeneye, turafise ubwenge, turafise ubuhinga, iryo juru mutubwira rihari Yesu azoduha turashobora kugiyubakira nga. Mugabo hageze gupfa bya bintu bwa bundi biri urupfu curushira he, ko ari we Musa ashobora kurugutsindira akakujabutsa akakwinjiza mu bundi buzima. Kwa kwizigira umukama kudufasha guca bugufi, ntuze turagwa mu bibi by'ubwishime, bya bibi byo kwirekura umuntu agira ati naho ashobora kuba yemera Imana mugabo hari indani muri we harimwe akantu kugira ati iyo Mana ni Imana y'ibihe, ni Imana ya civilisation y'ibigezweho, mugabo si Imana itegeka mu mutima wanje, ndafise ibindi bintegeka, ndafise ibindi bintu. Si Imana itegeka muri jewe, ndafise ibindi ngenderako. Ico gihe ubwo n'ubwishime nakaranga kubwishime. Imana dushobora guheza mu isengero, ariko aho hanze tugategekwa n'ibindi, haba harimo ubwishime. Gusaba rero umukama akaduha inkomezi zo kugendera ijambo ry'uko Yesu yabitubwiye.
haragaga nibaca mu gifaransa ngo l'enfer est pavé de beaucoup d'intentions. Umuriro udahera urimwo ivyipfuzo vyinshi vyiza bitigeze bishigwa mu ngiro, umuntu atigeze yihatira kubishira mu ngiro. Suko menga ibintu byose vyiza turabishobora, mugabo Yezu burya aratwumvamwo. Umuntu afise ugushaka kwiza ko gushikana ijambo ryiwe mu buzima bwiwe, aho tunanigwa akaza akadufata ukuboko akaduherekeza akadufasha, tukaza turabona ingene ari wadutambutsa. Bisaba guca bugufi, kuko ari igihe umuntu yiyemera no mu vy'Imana ugasanga ari yiyemera, niwe yiyemera. Bene ico gihe hari n'igihe umenga Imana iraretse umuntu akabanza akabona yuko atari bwishikane wenyene. Tugire Kristo. Gasanga nk'umuntu w'umuspirituel yigeze kuba ari umuntu ari mwingabirano zikayangana z'Imana, asenze wumva umenga mwese abadugije mu ijuru ry'indwi, mugabo ugasanga afise akantu kubwishime, ugasanga arafise akantu kubwishime nka mwebwe abafarizayo. Yumvise umuntu agwa muri ye bakumva umenga arashishwa. Abafarizayo barafise ukuntu bashishwa n'umuntu bibaza ko ari mubi, ku buryo bahuye bikokomora bagacira hasi. Gutya bigenda gute ngo ugwe muri ivyo bintu? Ugasanga ari ahantu ufise akantu kuko ubona umenga ikungene wowe uhagaze umenga ni inguvu zawe, ugakengera uwundi kumbure utazi gituma gumagwa hasi. Nta mutima ufise w'imbabazi kugira uti mbega byo babiva kukiugira ngo ndabico no mwunganira, aho guryoherwa no kuzura muhamandi mukamugira ikiyago. Imana iraturabiga twenga nkuko umenga wewe ni uvyiha. Parana bivuga ati attention, ngo nubibatsa ko ahagaze yitonde kuko ashobora kugwa. Ari igihe ubona kubera ubwishime shetani kamutegera ikupe hasi, menagurika hasi, kandi umuntu avuye hejuru gose yakorotse ameneka cyane gusumba uvuye hafi. Tugire Kristo. Uko muduga mu bisabisho mukiyumva mu Mana, abariko musaba uguca bugufi, niho ukwizigira Imana, ukutizigira uruhendo rw'ivyumviro vyanyu kuri mwebwe. Hari ibicumuro bita vya présomption mu gifaransa, ibicumuro vy'umuntu usanga yirekuye akagwa mu bintu bibi kubera ko yari yibaza ko akomeye. Dusaba Mukama kugira ngo aduhe uwo mutima wo kwama tugwana turondera gushira mu ngiro amajambo yiwe, ngo niko kubaka ibikomeye. Guca bugufi, nitwiyuzure, nitwiyumve gose ku buryo umenga ni twebwe byose bihagazeko. Hari ibiduhagazeko n'ibindi bitaduhagazeko na gato, tutamenye aho bihagazeko bishobora kutuyokana tugatangara nabi. Ariko Imana n'umunyembabazi. Kenshi n'ibintu bikunze gushikira abantu bahoze basenga, abantu bahoze mu vy'Imana. Murantungana ngo mvuge n'abantu ushobora gusanga sinzi ko birashye, ugasanga ugahura n'umuntu nk'akarorero yahoze yihebeye Imana akabivamo, ugasanga byose vyarazimanganye muri we, yarabaye déçu, agacika umuntu mubi. Niyo deception Yesu agomba kudukingira, akagira ati ubakira cane cane mu kwinanatira kubishira mu ngiro, kuko ushobora kuba wubatse ibintu bifatiye gusa ku vyifuzo vyiza, utagendera bishira mu ngiro ngo vyubake ikintu gikomeye muri wewe, hakaza igihe shetani kabicamwo ukumva umenga uratakaye, ivy'Imana ntaco bigifatiyemwo muri wewe, kamenga ahubwo kuba warabimazemo umwanya umenga warataye umwanya, gacuciga umupagani mushasha yiruka akagira ati ivyansize muri iyo mwanya ndiko ndakukumba mu vy'Imana ngomba ndabireka ipere mu kanya gato, ugacugwayo.
hari impanuro y'umweranda agira ati senga nk'uko vyose ari Imana ibikora, mugabo ngo kora rero ivyo ujejwe, kora ivy'ubuzima bwawe, tunganya ivy'ubuzima bwawe nk'uko ari wewe ubijejwe. Abariko arasigura ya mvugo yindi yigeze kubivuga ngo gose ngo dukora tugira iki, dusenga dukora. Nta gusenga gusa ntaco vyo gufasha, nta n'ugukora gusa udasenga ntaco vyo gufasha. Utegerezwa kurondera l'équilibre ivyo bintu bibiri. Hari igihe bishika ugasanga birasaba gusenga gose, kumbure ukanagabanya mu bikorwa. N'igihe bisaba kuja mu bikorwa gose, ibisabisho navyo ukagumya ibigereranye, ibigumya umutima n'ubuzima bwa misi yose. Ariko utanguye kubona umuntu umenga none ubuzima bwawe bwose na maneve naguma hana, nukwisondesha kudahera. None wisondesha imisi yose bazoguhuje kuri mikro, tangure kubonekerwa ibizunguzungu bigufate, amaraso yaraguhezemo. Uje kwicara gute kaniki ikiganiro kigusaba presence d'esprit n'umubiri ufise amagara, zo bikora gute? Bikunda ubwo bariho imyanya uzuti ari ikintu tuko turagwana kindi ngomba kwinjiza, gafata umwanya ukagisengera. Hari umwanya wo kuruhukira mu Mana, ugafata umwanya ukwiye gusenga. Kamara imisi ngaya wanabafata n'amezi kugira ngo bavyara ubuzima bushasha muri bo. Mugabe ibintu byose nivyo kwamaruko. Hari imyanya dushobora usanga dukora, ugasanga turaraye no kwijoro kugira ngo dutambutse abandi nk'igikorwa gitambutse institution yose. Kemera ukarara kwijoro, mugabo hamwe wo kwamurara ku majoro imisi yose, nta meza ngaho uzogira, baca bagutorora ikiziga. Kurondera l'équilibre. Yezu nashatse kuvuga ko tutosenga, ahubwo gusenga bikabura igikorwa ciza muri twebwe, igikorwa ciza gishingire mu gusenga nk'ico dukora dusangiye n'Imana, kikatubera rero urutare twubaka ko ubuzima bwiza. Amen.